Okay, ndatanze mwiriwe na mwaramutse inshuti zanje. So uyu munsi tukaba tugiye kuraba ingene umuntu ashobora gukingira WhatsApp yiwe na Facebook. So ni kuyisekiriza ku buryo nta muntu ashobora kwinjira muri WhatsApp yawe ngo ayihakinge akurabira amabanga yawe. Nuwo bigerageza atari wa muntu hakinga ku buryo bworoshe, ari wa muntu hakinga cyane. Kuko nk'ubu beshi ntibazi guhakinga, ingene ushobora kwinjira mu bintu by'abantu, bazi ibintu byoroheje ingene ushobora kubikingira. Kuko hari ikibazo gihari ubu, ugasanga wewe wifite amafoto yawe arayibanga cyangwa ibintu mwayaze n'abantu ari byibanga, ukizera ngo ni byibanga gusa, kumbe ubundi muntu runaka azi guhakinga akakwinjira muri telefone yawe atayikoze ko, akinjira akahakinga WhatsApp yawe yibereye nka hanze cyangwa yibereye handi hantu, akinjira agatora ibintu by'iwawe muri WhatsApp mutari kumwe. Ibyo birabaho cyane. Ibyo namba aha kuri iyi channel tutaravyiga, ndazi ibyo ndiko ndabitegura ko ari umuntu yabinsabye ko byo nabyo tworaba ingene umuntu ashobora guhakinga ukinjira mu WhatsApp y'umuntu canke Facebook y'umuntu canke muri telefone y'umuntu a distance, uri kure na kure. Twararavye uri hagufi, ubu tugiye kuraba uri ingene ushobora gukingira. Rero ingene ushobora kubikingira byose ku buryo ntihagire umuntu umwe ashobora kukwinjira muri WhatsApp yawe atari wa muntu w'umuhaka karuhariwe. Kuko ubu mu gihugu wacu baratangiye kumenya guhakinga cyane, kandi ni byiza, ni intambwe nziza cyane muri technology nziza cyane, ni intambwe nziza gose. Ubu rero ingene ushobora kubloka WhatsApp yawe, iyo WhatsApp ntagire umuntu n'umwe ashobora kwinjira muri WhatsApp yawe canke Facebook yawe ngo kuko arayinjiramo adafise ibyangombwa byawe, adafise mode pass, adafise ibyo tuzobiraba navyo. Ingene ushobora rero kubikingira byose ukabibloka. Uyu munsi rero tugiye kubirabira dukoreshe kuri WhatsApp, duhere kuri etape ya WhatsApp hama duhereza kuri ya Facebook nayo. Ariko nongera nsaba muntu uri kuraba iyi video, ugi kuraba ndagusabye umfashe plutôt, ndasabye unyifashirize nk'umuntu asanzwe, nk'umuntu wufasha. Sukumfasha bya hatari, nyabuna fasha ukore subscribe, urabe video, kuko hari ama video menshi baraba ugasanga afise abantu benshi bayaravye, ariko karaba abantu bakoze subscribe ugasanga ni abantu bakeyi cyane babaho. Nyabuna ndakwinginze kandi ndasabye iyi video mukumva harimo abandi bantu bariko bayivugiramo, murambabarire kuko ndi ku kazi. Ugumubona abantu bazi biganiro ko ndabikora ndi ku kazi, ugumubona abantu baguma baza kumbaza ibintu, murantahura. Nuko twagiye gusa subscribe murakora kuri Kavyonzi TV ukore subscribe uzomfashije cyane. Okay, twagiye tubihere ubanza ukinjira muri WhatsApp. So dukore WhatsApp yahe, mfisemo WhatsApp zibiri, reka dukore kuri iyi. Okay, urinjira muri WhatsApp kacuja haruguru ahantu hari uburungu butatu muri WhatsApp. Bivana WhatsApp yari yose nta kibazo, kaja hari uburungu butatu, ukemeza ukaraba ahantu handitse parametre ukemeza. Ugiye kuri parametre ucubona ya foto yawe, ucuja munsi ahantu handitse konte canke counter, bibara na phone yawe ruri mirimwo, ukaca wemeza kuri konte. Wemeje kuri konte ucuza ahantu handitse security aha kabiri security, uca wemeje security. Aka kantu kaba kugaye, aka kari kugaye, we ugiye uza gusanga kameze uko jewe nari nakuguruye, usanga ucukugururuko, ukemeje uca wugururuko nukaba kameze. Ucusubira inyuma kuri doturu kuri aka kantu, gasubira inyuma gasubira kuri ya etape. Ucona ahantu handitse munsi ya security, ucona handitse ahantu verification and des étapes, uca wemeza aha verification and des étapes. Ucona ahantu handitse ngo pour plus de sécurité activer la vérification and des étapes, uca wemeza kuri active. Ageza aha kuri active urabona ko akwandikira ngo entre en code PIN à 6 chiffres, uca wemeza code utaza kwibagira iwawe y'ibitigiri bitandatu. Ibitigiri bitandatu kadushiremo nk'iyo dushaka 21 21 anako baca bakora. Urabona ko baca bakwandikira ngo yisubiremo, kandi verification and des étapes confirmer votre PIN. Kugira ujya PIN nyene usubizamo ijya PIN ya mode pass washizemwo 21. Okurana haca bakwandikira ahantu
ngo ajoute une adresse email à votre compte. Aha rero kuri adresse email ushiramwo email yawe ya email canke ijya Gmail, ijya Gmail yawe irakora cyane. Reka nshiramwo wanje wizi kavyonzi @gmail.com. Urayibona ushiramwo Gmail ukaca wemeza kuri suiva. Aha rero nako cyo kwandikira ati confirmez votre adresse email, uyisubizemo ya email. Twanditse okay, wizi kavyonzi .com chawemeza kuri sauvegarde. Chawemeza kuri sauvegarde. Wemeje kuri sauvegarde urarindira gusa ubikora connection yuguruye, kuko ugeze aha kuri sauvegarde connection tuguru udafise amamega ntibikunda. Urabona ko hacho kwandika ngo verification and step a été active termine. Chawemeza kuri termine. Aha rero wanugeze kuri termine, none ibintu bacha kwandikira ati changer pine. Aho ushaka guhindura ya pine twashiramwo modifier adresse, ushaka guhindura wewe ubwawe, ushaka kwihindurira ushire mu yindi adresse ataririya nuko hama ukaca wisubira inyuma kuri retour. Nta bindi biba biheze, usubira inyuma kuri retour ukigira aha baca bakwandikira kugira usubizemwo, kugira usobore kwinjira guconnecta ushiramwo 21 niyo mode pass twashizemwo muri channel yanje. Aha biba biheze niyo usubiramwo, bana ko batayerekana kandi ya mode pass. Aha wewe WhatsApp yawe ubu yikingiye ku buryo nta muntu ashobora kuyinjiramwo canke ngo wakoze degasoso. Sindabatumye abantu banje murambabarire, sindabatumye ngo mugende mukora amanyanga. Ibintu turiko twiga ngo uzubikoresha amanyanga ucenga uku tubishiramo kutubikora. Hari hayandi ma application yabigenewe niyo bigira nabo bashobora, kuko ubwenge nibwisha, ariko dukoresha ubwenge bwaho tugeze. Ntugende uzukora amakosa ngo nawe ngo ntibashobora kuguhakinga ngo rabiblotse. Aha no kugira wizibirire ku bintu byoroshe, dufashanye nk'abantu babajama. Nuko yari kavyonzi wanyu. Namba ufise ico terera muri commentaire, wandike commentaire usaba ibindi bintu twogukorera. Nuko ikindi naco ndasavye urabe video utayikunze uyikunde canke uyanke, nyabuna ndagusavye nkorera subscribe uzo ukoze. Sindiko ncuruza, sindiko ngira iki, gusa ibintu ni ku nyungu yacu kugira turonka abantu beshi, twagure imitwe y'abantu. Nanje ufise n'ikindi kintu woterera, urashobora kunyandikirana ku Facebook ni wizi kavyonzi, ukambwira ati amara twokora iki niki ni vyiza cyane, canke ukandika ku yindi Facebook zibiri ni wizi kavyonzi comedy. Aho hose urashobora kundunka. Nuko muhezagirwe bantu banje, ndabakunda kuko ndazi imbere twashobora gukora ibindi bintu. Narabasezeranyije kuraba ingene ushobora kungira mu WhatsApp y'umuntu a distance. Aha tugiye kubikora ibintu bya mode pass, gukora mode pass ibyo twarabihejeje. Utayazi okay, butugiye kuraba ikindi kiganiro, turaraba ingene umuntu ashobora kuronka aba ami beshi kuri Facebook, cyangwa ingene umuntu ashobora gukora Facebook iriha, cyangwa ibi Google, ibi bya YouTube ukayikora ko YouTube itari kipfubusa nawe uri kucuruza uronka uduhera uronka iki na Facebook ya business. Kuko abantu benshi utumwanya muremure kuri Facebook, umwanya muremure nta nyungu uri kuyikuramo. Urebe turafise ingene ushobora gukora umwanya muremure kuri Facebook uri kuronka n'amahera, uri ko winza amahera. Ibyo navyo tuzobyiga twese twibera bakire mu gihugu cyacu, kuko ibyo byose birakenewe cyane ko umuntu ari we wese abimenya. Nuko mugiraho muba naho mwubahe mubanye no mubya. Mumbabarira aka kantu karangora cyane. Ciao yari wizi wanyu.